ndakengurukiye abahinga bitanze batiziganya kugira ngo badukaburire ubwenge ku vyerekeye gutunganya neza imvyaro nk'umushinge w'amagara meza, ugufungura neza n'iterambere mu miryango mu gihugu cacu. Nahacu kwibaza tuti jewe nk'umukenyezi mu muryango, jewe nk'umukenyezi w'imboneza, aho ndi hose nokora iki kugira ngo umurindi w'igwirirana ry'abantu ugabanuke mu rugo, mu kibano naho mbaye. Naco gituma tutovyishoboza turi twenyene. Na kare umushinge w'urugo ugizwe n'umugabo n'umugore. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, twagira tubasabe muze mudutunganirize ihuriro ry'abagabo n'abakenyezi b'imboneza, eka mbere ry'abagabo n'abubakanye baze bazananye. Kugira ngo kizobe igikorwa kigaragaza ko ibyo twiga, ibyo twigisha biraba impande zose. Natwe nk'abakenyezi b'imboneza turabemereye ko tuzobashigikira mu gutegura iryo huriro. Burya abakenyezi dufise menshi, mu Kirundi bavuga twobajojera, ariko kubera turi twenyene ntitwobivuga byose ngo tubiheze. Mugabo turi kumwe na mwebwe, turi kumwe n'abandi bagabo, twovuga tukisanzura, ikiri ku mutima kikururuka, ijwi ryacu rigashika kure. Benshi bakunda gushira imbere bavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi, burya n'abagabo barahohotewe mu ngo, nuko batafise aho bavugira. Hariho abagabo bahohotewe, ariko tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango, kuri mu gihugu.